Muri benshi muri kumwe na televiziyo Isanganiro tubaramutse tubaha ikaze muri ano makuru agizwe n'ingingo nkuru zikurikira. Ibikoresho vy'ishure nk'amakaye vyaraduze ibiciro ku masoko. Bamwe mu bavyeyi barereye ku mashure yo mu gisagara ca Bujumbura batinya ko kurungika abana babo ku mashure bizohava bitoroha mu mwaka w'ishure ugiye gutangura. Indwara utegwa n'umugera uva ku nkende bita variole du singe mu rurimi rw'igifaransa iravugwa igakira. Ihumure rya muganga Pi Nibirantije yanonosoye ibijanye no kuvura indwara zo ku rukoba agaruka akavuga ko iyo ndwara ishobora no kugira ingaruka bivuye ku kuvugwa iteba. Idonido ni muri ano makuru twongera kubaramutsa tubaha ikaze. Tubaramutse tubaha ikaze kandi muri ano makuru. Ibiciro vy'ibikoresho vy'ishure vyaraduze ku masoko. Iduzeni y'amakaye y'impapuro 100 yahora irangurwa nako yahora igurwa ibihumbi 28 ku mwaka w'ishure uheze, ubu igeze ku bihumbi 35. Abadandaza bavuga ko bazirangura bazimbwe, abaguzi nabo bagatinya ko kurungika abana babo ku mashure bitagiye koroha. N'inkuru ya Francine ndiho kubgayo. Isoko izwi ku izina ryo kwa Sioni hari kibanza cagenewe kubadandaza ivyo bikoresho vy'ishure. Umwe mu bahakorera atubwira ingene barangura nk'amakaye azimvye bigaca bituma ibiciro kubayakenera navyo bija hejuru bivanye n'ubwoko bwazo. Hari izo twita rukoko, izi zanditseko invoy, hamwe n'izi bita amakaye zirimo stilo. Iya rukoko iri kwibeyi izimvye kubera ko tuko turarangura iba izimvye. Iduzeni ya rukoko ibiri kuri 35,000 samfey. Hama ya invoy nayo iba iri kuri 30,000. Hama izi bita amakaye nye zimo stilo iba iri kuri 25,000. Registre nazo zarazimvye cyane. Ubuye imwe ihagaze kuri 10,000. Yahora iri muri 10-12. Kiratisi iri kuri 12,000. Matematikaro bigeze kuri 4 yari kuri 3 Muri ico kibanza nta benshi ubona bariko baragura ibikoresho vy'ishure, haza umwe. Uyu mudandaza akibaza ko ababashorera bazoboneka muri uku kwezi kwa nyuma k'uburuhuko. Muri rusange naho kuntu bariko baragura, abaguzi benshi baraza tukabakorera amaliste amakubwira ati nzogaruka kugura mu misiza, wamubwiye amabeyi y'amakaye. Abamaze gutangura kugura n'abakongomani kubera bobo batangura amashuri hakiri kare. Abandi nabo bo mu Burundi abarundi turabarindiye uko ndazi mu 8 baratangura kugura, baraza bakatubaza ibiciro ati ama tuzogaruka kugura. Naho abaza kurondera ivyo bikoresho badashima kuvugira kuri mikro zacu bamenyesha ko kurungika abana ku ishure bitagiye koroha kubera ivyo biciro bishobora no kuza birahindagurika. Francine ndiho kubgayo urakenuye. Amakuru yacu cabandanirize mu gisata c'amagara y'abantu. Inyuma y'ibipimo vyemeza ko umurwayi yafashwe n'indwara itegwa n'umugera uva ku nkende bita variole du singe mu rurimi rw'igifaransa, umurwayi baca bamuvura ibimenyetso. Muganga Pi Nibirantije yanonosoye ibijanye no kuvura indwara zo ku rukoba arahumuriza ko iyo ndwara ivugwa igakira, ariko ngo irashobora no kugira ingaruka bivuye ku bintu bitandukanye nk'igihe yavuwe iteba. Bamaze kuyitora icambere bafashe umurwayi twebwe aho dukora duca tumushira ahantu ha wenyene kugira ngo ntabandanye yanduza abandi. Ikindi kigera kabiri umurwayi turamufasha
tukamuvura tumuha abaganga bamuvura atakindi kintu baba bariko barakora bakavura iyo wenyene kugira nabo nyene bikingire bakingire n'abandi bagwaye. Hanyuma mu kumuvura nta muti uvura umugera ariko tuvura ivyuririzi ingurukambi no kuvuga bimeze gute aciye agira ingwara zindi migera y'ivyuririzi tuca tuzivura. Hari n'ikindi ivyo biherehere iyo biriko birakira haracagira kuma umubiri kuma cane canke hagira ibintu twovuga vy'ibikrute sinumva ingene novuga mu Kirundi ivyo turahari ukuntu tubivura kugira nabo nyene ace yoroherwa. Birahera vyo biherehere agasubira agasa neza no kuvuga yakize. Hariho amavuta tubasiga tukabarondera amavuta yo ku mubiri tukabasiga ashobora gutuma ubwa mbere yakiza atagishobora atagifisa bya bimenyetso akagira umubiri mwiza. Hariho amavuta uburyo ivyo bita mayemoriya. Biga igihe ingwara ishobora kuvamwo ibindi bintu bikomeye kumva ari mu bwoya kugera hafi biba byatewe. Birashoboka igihe umurwayi agize ico bita izindi ngwara z'ivyuririzi zitavuwe umurwayi ashobora guhera. Hanyuma mu kuyikingira rero no kuvuga no kwirinda gukoranako no kwirinda gusomana no kwirinda kuyambirana bimwe abarundi bakunda no kwirinda kuramukanya no kwirinda gukora ku mpuzu z'umuntu yagwaye. Umuntu agwaye kwirinda kuzikorako. Hanyuma nko kubaganga hanyuma bagakaraba kenshi baba bagwaye batagwaye uko bishitse ugakora ku kintu ntaca utagikoze ugakaraba kenshi ukagaraba kenshi. Ikindi novuga umuntu ashobora kuba yegereye n'umuntu agwaye yo rangwa no gushira agafukamunwa ku munwa. Mu gisata c'inyubako tubandanya nano makuru yacu ibikorwa vyo kubakira inkombe z'uruzi Ntahangwa hafi y'ikiraro cyo kwibarabara ryitiriwe Mwezi Gisabo Boulevard Mwezi Gisabo vyakogwa n'ikigo kijejwe amabarabara ARB vyarahagaze haraheze hafi amezi 4. Bamwe mu bahegereye basaba ko ivyo bikorwa vyobandanya kuko ngo iyo ugo ruzi rutubakiye rutinzira maze rukonona ibirwegereye ni nkuru ya Jean-Marie Mayonga. Ivyo bikorwa byo gukingira inkombe z'uruzi Ntahangwa ku kiraro bita Pont de la République uciye kwibarabara bita Boulevard Mwezi Gisabo ugeze kuri ico kiraro urabona ko ibikorwa vyari bigeze kure kuko igice kimwe cari kimaze gukogwa. Uno munsi uhageze ibikorwa urabona ko vyahagaze ngo kubera ubukene bw'ibitoro nkuko vyemezwa na Oswald Mahungiro ahagarariye ivyo bikorwa vyo kubaka inkombe z'ugo ruzi Ntahangwa. Bamwe mu banyagihugu bahegereye ku ruhande rwa quartier Kigobe babona ko aho hantu hatubakiwe amazi ashobora gutera ingorane mu gihe atayinzira. Ingorane haba nuko iruzi yo ruteye ruhitana amazu abantu bagatwagwa inzu zigatwagwa rero none kuko sana amazu arakunda gutwagwa hano nyene mu karere. Je ndabona ko igihe batanguye kubaka ugo ruzi twarabonye ko byari byiza kuko ubundi ho hari hatwawe kugera ku mazu. Je rero mbona ko ntibyari bibi bari bakoze byiza turabye nibi biti bihari tubona byafasha. Rero nk'abo bantu bari batanguye kubaka tubona ko bari bakwiye kubandanya bakarusubiramwo bakarukora neza kugira ngo rugende neza kugira ngo amazu ntiyatwagwe. Ibyo none karabiba byinshi kuko uruzi rumaze gutinzira ruca rupasanya n'ahandi hose kure ugasanga gononye ibintu n'abantu. Abanyagihugu bagasaba ko ibikorwa vyobandanya kugira ngo bakingire neza ugo ruzi inkome zago kuko ngo bishobora gutera izindi ngorane haba kunyubakwa canke kubidukikije. Icokogwa ahubwo nuko nkuko tubona n'ahandi bagenda babikora nkaza mugobo kurabona barahakoze neza ubu bakushize nk'amagabiro canke ibintu vy'ivyuma amabuye nukuvuga ubu harakomeye harasa neza nukuvuga ari nahanye ivyo bikorwa navyo nyene byo hakorerwa kugira ngo hase neza naho nyene hakomere. Abo bantu bajejwe gukora ibyo bintu barakwiye kubinyarutsa ahubwo nk'ubu n'imvura rigira yitegure kugwa biboneka ko bo bigira ningoga ahubwo. Ivyo bikorwa byo kubaka bakingira inkombe z'uruzi Ntahangwa kuri ico kiraro bikaba bikorwa n'ikigo kijejwe inyubako n'amabarabara ARB vyatanguye mu kwezi kwa gatatu uno mwaka turi mu 2024 aho vyari bitegekanijwe kurangira mu kwezi kwa gitugutu uno mwaka turimwo wa 2024.
Jean-Marie Mayonga nawe tugushimire amakuru yacu tuyarangirize mu gisata c'inkino aho ngo gutunganya amahiganwa menshi kandi kenshi gashoboka bahereye ku bana biga mu mashure arivyo bifasha ishirahamwe ry'urukino rwo gusiganwa atletisme mu rurimi rw'igifaransa riro kuronka abanonotsi beza mu nkino mpuzamakungu bivugwa na Dieudonné Kwizera arongoye ishirahamwe ry'urwo rukino agafatira ku banonotsi Francine niyo mukunzi na Jude nta karutimana bashitse mu nkino za nyuma za Jeux Olympiques ziriko zikinigwa i Paris mu rurimi manako mu gihugu c'Ubufaransa asigura ko ibihe bigoye Uburundi bwagiye bucamwo hamwe n'ikiza ca COVID-19 byasubije inyuma abanonotsi akizera ariko ko atagiciyemwo urwo rukino rugiye gukomera. Imbere yuko nza muri Federation d'Athlétisme haba ihiganwa rimwe gusa rya cross country haba ihiganwa rimwe gusa rya competition sur piste. Ubunye muri iki gihe nararondeye uburyo hirya no hino kugira ngo bajye banonese twabaye ndazi ko ari benshi. Nararondeye uburyo kugira ngo ngirisha amahiganwa ntabere Bujumbura gusa abere mu ntara zose. Ubunye twebwe turafise amahiganwa muri association zose zigize Federation d'Athlétisme. Amahiganwa ahera mu mashuri akagenda muri province abambere bari muri province athletisme twayigamwo ibice bine bagaca bahurira muri zone abahuriye muri zone tugaca tubazana bagahura au niveau national aho onyene d'orientation kugira ngo détection des talents ndabarondera iyo bari ko bari mu mashuri hari ya ruguru iyo rero tubaronse tasura nkarondera uburyo nk'ubu ndiko ndababwira ndiko ndavugira ngaha abanonsi benshi biwacu bari Gitega bakobwa b'imiyabaga bato ba 15 ans abandi nabo ba 18 ans abandi nabo senior bari Gitega muri cadre d'entraînement kugira ngo abanonotsi bapartage experience abamenyereza nabo bigishanye ingene entraînement zigenda ntushobora rero gutegura ama entraînement utagirisha amahiganwa yego mwite mwashitse kure muri Jeux Olympiques ariko imidari baboneka yuko cyizere atari cyinshi gose nibaza kwitambunizo zabaye. Athletisme no kubwira ingene yagiye iraca mu ngorane abanonotsi bakomeye cyane bari imbere ya 93 haje na 96 harabaye ingorane nyinshi ngenda kugarukamo ama competition niveau interscolaire yarahagaze ama competition niveau militaire yarahagaze. Après Rio 2016 murazi yo twarimo kuva muri 2015 gushika muri 2020 haci hari kinoko tugira ingorane iyo crise politique ikirahava ihavuye haca haza covid ya 2020 ibintu vyose bica birasubira inyuma competition internationale zihagarara tuguma twifuza rwagafuka mu mabiki rero turiko turasohoka bukeye rero calendrier ziwacu ziri mu ma province yose ziri mu ma region uko arane programme dufise abanonotsi barayikunda abamenyereza barayikunda aba président y'amasociation barayakunda nukuri turi sur les rails kandi zitazohagarara kuko uburyo turaburondera kugira ngo dusubize aho twakuye na cyane Aniho duce dusozerera amakuru twari twabateguriye mwakoze kuba mwayakurikiye mugumane n'isanganiro.